turabahaye ikaze abariko barakurikirana ibiganiro byacu. Uno munsi tukaba twashimye kugendera umuvyeyi wacu, aratwibwira akazina kiwe. Burya mwitwa bande? Nitwa Bankunguka Korereti. None madame, mbega murubatse, mufise abana bangahe? Ego je ndubatse, mfise abana 9 n'umugabo umwe. Yesu abaho umugisha. Turanezerewe cyane uno munsi twifuje kubagendera, cyane cyane yuko mwari mwifuje gushingira Imana intahe. Mbega niki cyabateye gushinga iyo ntahe? Jewe ikintera gushinga intahe nuko mbona ivyo Imana yankoreye. Imana yankuye habi, jewe niyo ndiko nditegereza ubundiho ngenda ndatangara. Jewe mu bisanzwe nagwaye indwara ya diabete n'umutima na asima. Ivyo ntibyafatiye mu mwaka umwe, ariko umwaka wa mbere natanguye gufatwa na asima. Aho hari mu 2000, mu 2012 ntafatwa ntangura kugira ibimenyetso. Oya, mu 2000 niho natanguye kugwara iyo ngwara ya diabete, kuko ya asima yo nari natanguye kuyigwara kuva mu 1994. Niyo yatanguye kwibanza ubwa mbere, iyo umutima nayo irakurikira mu nyuma. Hanyuma bimaze kumera gutyo, harageze igihe ndivuza biranka, imiti narayironka, ariko ndafise umukobwa rero yari muri yarazi ubutumwa bwiza, yari azi byo abagorozi, ubutumwa bwiza bwo mu bagorozi n'imiti Imana yaremye bakoresha. Arambwira ko noza bakayimpa iyo miti, nanje ndamubwira ati je ngoresha imiti ikomeye y'aba specialiste, je nokoresha ubwo buti nk'ubwo hari cyo bwomarira. Arambwira ati mama, ti wewe pima gusa, ti je nzobazana. Namubwiye nyene ti urafa kuzana, ndazi ko ataco imiti yomarira ngiyo, kandi nkoresha imiti ikomeye. None iyo ngwara y'umutima niyo ya diabete na asima vyaziye rimwe? Ntivyaziriye rimwe. Hatanguye ya asima yazanywe n'imbeho kubera uruhungo, kubera twari dufise ubuzima bubi mu 1994. Turumvise rero ko asima yatanguye 1994, diabete kaza mu 2000. None mu 2000 n'umutima waciye gufatira ubwo nyene mu 2000? Oya, umutima nawe ni wamfashe mu 2000, wamfashe mu 2007. Urumva zagiye zitandukana ko zagiye zigufata. Ego. None imbere yuko muhura n'uwo mukobwa wawe akujana mu abagorozi, haraho mwagerageje kwivuza, vyagenze gute? Nta namwe ntari narivujije. Nari nivuje henshi, kuko harageze n'igihe umugongo ucika, amaguru arakongatara, imitsi karariranjya n'amagufa ijoro n'umurango. Nararandarira kujya ku mwana mwijoro no ku murango. Hanyuma naragenda ku mudoktere yitwa Barasukana, arantumira radio, maze kuyicamwo arambwira ko amagufa yaha mu kayunguyungu yamaze gufatana bimeze uko. Hanyuma arantuma mu Rwanda ngo ngende kwivuzayo. Nanje nabona nyene ko ntagikira. Ndavuga ati wapi jewe, mugabo namubwiye ati nta mahera noshobora kuronka, kuko naramubajije ati none ubona nokoresha nkangahe? Arambwira ati hariya nta bitaro bagushiramwe, uri ha hotel, ati wokoresha nk'imiliyoni 3. Nanje numvise ayo mahera, candavuga toya, mwaho ni hamwe nopfa ku mutima, ndi n'abana ataho ndabasize. Candabiheba, mbona ko nkwiye kwicara nyene mu nzu gapfiraho. Niho rero uyo mukobwa wanje yaza aje kundaba, aca asanga nabaye uko ndi kimuga cyo mu nzu. Urumva igihe yaza waragwaye uraremba ku buryo utakiva no mu nzu. Ico gero bakwandiki kuja mu Rwanda,
ntiwashoboye kugenda kubera uburyo ariko urumva ko ntiwari ukiva mu nzu n'ubundi umva nubwo bagerageje kuvura ngaho kwa muganga nta cyahindutse nta na kimwe cyahindutse nararandarira ijoro n'umurango imibu yarariranja nta kuvuga ngo nukwishitse ko numusegetera hanyuma acambwira abo bagorozi ubutumwa bwiza bw'abagorozi arambwira ati niwizera mama nanje nari nsanzwe nizeye narakunda Imana mu mutima wanje kuko nabyisi nakumva bikinezereza wewe gira ukwizera kuko sinoshoboye no gushika aho hantu abo bagorozi bari batanguye kumvurira mu cyumba njyamyemwo barahambwira nyene ukuntu nkwiye kwifata ivyo nkwiye guheba inyama amata amagi ibintu ngibyo abanyabujumbura urazi ibintu turya urabizi nawe rimwe narabihevye ntangura gukoresha ibumba nizo salade mbere novuga ati n'igisuru mbega ibumba bakubwiye ngo urikoreshe gute ibumba narariponda kujya nyene umuntu novuga baponda nk'ubwondo nyene bw'amatafari hama rero bagahoma uhereye mu maguru aho nababara hose no mu kayunguyungu gushika kwirugu kuko bahoma igiti cy'umugongo cyose dani narapfuye mu bisanzwe hanyuma ndabigira uko mbere ndabigize uko mu kwezi kumwe yo naciye ntora bekiye birakunda ko nshobora gufata bekiye hama nyene ndurira imodoka iranzana gushika mu Kinama mugabo mu nshitse aho bakorera aho bavurira nyene kandi bakigisha n'ubutumwa bwiza vrema sinashobora kuva mu modoka bamvuriye mu modoka kujya nyene ndi kintu nyene ikimuga barampa imiti ndataha hama baca barangurikirana nyene naguma nza ndaza imisi yose bavurirako bampa umuti nkurikiza uko bambwiye mu mezi 4 yonyene nari maze gutangura kugenda n'amaguru gushika n'uyu munsi yemwe nobesha ngo kuko sinashobora guhaguruka nabura vyumva wamenga mfise ibintu binjya kujya nyene kw'intozi ziguma zikurira indani kuvubwo gushika uno munsi nukuri ivyo bintu nta sinzi nta nibyo ncibuka nukuri Imana yarangiriye neza kubw'ivyo bintu kandi na diabete uko yahora inkarira siku kinkarira nukuri nama mu bitaro urudasiba hanyuma narakorora ngakorora biteye ubwoba kandi mu muhogo haguma hariyo akantu kagahehera bidashoboka ko ndeka gukorora gushika ndabura impuwemo n'ukuri baranjanya umuriro w'akarede nahamaze ukwezi kose ndimwo oxygene biranka hanyuma naje ndabona ati kweri ndaruhija umuryango ndataha maze y'ukwezi kuko dukoresha mitiwere ariko naho dukoresha mitiwere imiti zimvye dushobora kuyironga uyigura amafaranga hama ndabona nti kweri uburyo ntabwo tereka ntahe niture kwa babandi nyene ndabico bomfasha ariko sinagiriwe amahirwe yo kusubira kumara iminsi ngaha byaciye byanga gose none impwemu ziragenda baca bansubiza mu bitaro nsubira hariya muri hôpital militaire naho nyene ukwezi kose ndi muri oxygene ngakujya nyene urabona nka twebwe turabantu biyubashe urumva ntibyari bukunde yuko ngenda nki muri iyo oye mu kazu kasugumwe naho tuba twegeranye kuko haba ari amashamba ariko byasaba ko ngenda urabona kuva ngaha no kugenda nkajya yo nashika bankwega banyirukangane kugira ngo bansubizemwo oxygene
sinarinzi n'ukuri ko nosubiye hejuru ariko kubwo umugambi w'Imana ari mwiza Imana ngira yabonye yuko ntorengana kimbure hari vyinshi ngisigaje gukora Imana yarahankuye inyuma y'ukwezi baca batangura kuza barankuramwo irya oxygene hagahera nk'iminota 10 baravuga ati biriko biraza hanyuma haragera igihe nk'iminota 30 ihera ndiko ndahema naratangara na jewe hanyuma hari ukuntu nyene bankurikirana bajya nyene abagorozi hari umuvyeyi mama nitangira uramubona barankurikiranye baramfashije nukuri bakamvuza ibyo bitunguru bakamvuza tangawize yari ji ikwiye natujya bijya beterave yari ji ikwiye baguma baza kunsura bansengera nukuri n'abakenyezi beza abamama beza baranguye inyuma abapapa beza baramfasha baransengera nta kintu naburiye muri ibyo bitaro kandi asohoka ibitaro nguma kuri ako kaji n'uyu munsi ndagafise nguma ndakanwa kandi urabona ubu ndavuga ijwi ryari ryaragiye ryo novuze oya nibyakunda nukuri murakoze cyane rero bibi none ico gihe watubwe ko bababwiye gukoresha ibumba ariko ndibaza ko mutakoresheje ibumba gusa hari ibindi bababwiye gukoresha ibindi mwakoreshaga ni nk'ibiki kuko ndumva ko ibyabagira akamaro ari byinshi ibyangiriye akamaro ni byinshi siryo bumba ryonyene hariho ni salade nafata mu ndwi gatatu ibitunguru onyoruje na n'indimu harimo na persile ni sereri nkatemagura ngashira ko amavuta ya elayo kuko barambujije urabizi kufata amavuta yariyo yose gushika no munsi umugenzi wanje ngoresha tournesol ajya amavuta y'igihoke elayo nayo ngacanguma nshira ku salade ndabigumiza uko nukuri ubu nawe urambona harageze rero nukuri aho dutakarana nabo tumaze gutakarana harageze igihe batanga udukaratasi kuko bari bimutse hajya mu kinama hanyuma uriya mukobwa wanje nyene aranzanira agakaratasi nyene ko bazoba bafise igikorane hajya muri ETS ndavuga ati nzoza ko nzoza muri ubwo butumire hama ndahagenda umunsi wa mbere mu butumwa kabisa bwiza kabisa baravuga ati none ninde abona yuko akwiye kwifadikanya natwe muri ubu butumwa ndakomantaza umutima kuko jewe nabona ntijewe naje kwironderera umuti jewe sinajanywe no kurondera ubutumwa ngaha kuko nsanzwe nubaha Imana nkayizera ariko ku munsi ugira kabiri ndasubirayo kuko ubwo butumwa nyene bwaranezera n'ukuri narabikunda mugabo mugabo nkabona yuko ubutumwa bwabo bufise akanuvera nkabona kandi ko ari bwiza kuko bativanga ku munsi ugira kabiri rero baraducapiye hajya imbere baratwereka umugore n'igisato baratwigisha bwari ubutumwa buhamye sinzopfa narabwibagiye hanyuma baravuze ati ninde abona ko akwiye kugwana n'iki gisato ndumva ndavuga nti ndashira urutoke hejuru n'ukuri ndishiramwe yuko nanze nkwiye kugwana ico gisato hanyuma baraduhamagaye baradushira imbere barambaza ndishura mbere ndababwira nti mbere uyu munsi jewe
numva nkwiye kwifadikanya namwe muri ubu butumwa. Uyu munsi ndaciye ikamba, ndaje nzofadikanya namwe gushitsa mpfe. Nukuri Imana yarabimfashijemwo, ndahakunda n'ubu, ndi muri ubwo butumwa n'umuti ndawuronka, yego ubu bimeze neza. Imana ishimwe. Twumvise rero ko bwa mbere igituma utacana akagozi nuko nawe wari ufise ibindi wizera, wari ufise ibindi wakiriye mu mutima wawe. None mwari musengera he, mwari mwizera gute? Itandukaniro ubona ry'ubugorozi nivyo mwari mwizera niri? Ego twebwe twari mu butumwa bwiza kandi twari itandukanije n'ibintu by'amadini, kubera nyene ibya kino gihe no kuraba abantu nyene bo mu madini ngene bamera naho baba abapastori, wasanga bifadikanije n'isi muri byo by'amapolitiki, ugasanga barimwo kandi bitwa ngo n'abapastori. Mwasengera muri heshengero? Twashengera muri Libre Methodiste. Hama rero harageze igihe ngo bakeneye ngo guhezagira ngo musenyeri. Natwe tukaraba musenyeri ibyo biraje, twari tumuzi muri Katolika, none mu baporoti nawe ibyo bintu biraje. Eka abantu batangura kuvyanga barongowe n'Imana, twe nitwifadikanya n'ibintu nk'ibyo. Ibyo twari tubizi muri Katolika, ntabyo byo kuvuga ngo tugende guheza ngo kuraba ibirori ngo by'umusenyeri ngo aheze gigongwa imweya, toya turanga. Duca dusengera mu mihani wacu rero, burya naha natwebwe barasenga, hari ikoraniro nga duca tuba muri ibyo. Mugabo ntitwavuye kuri uwo munsi ujya wa mbere w'iminsi ndwi ariwo bita dimanche, abakatolika bakongera bakabita kwa Mungu. N'abaporoti twagumye muri ibyo, naho twivanguye n'abaporoti twagumye muri ibyo. Umunsi w'isabato twigeze tuwemera, kandi je narabibona none ko amabwirizwa y'Imana turayakwirikiza, turayubaha, turayemera. Mugabo ibwirizwa rimwe ry'Imana ariryo ry'isabato mu baporoti ntibaryemera. Naho nyene twari twasohotse twavuye mu idini ntibawemera. Hanyuma rero maze kuza muri ubwo butumwa bwiza bw'ubugorozi, ndabona yuko hari hagahaze, barawigisha, baravuga ati nta muntu n'umwe akwiye gukuramwo n'ibwirizwa rimwe, kuko ukuyemwo iryo rimwe uburenze yose. Ayo mabwirizwa rero, iyo nkuru ya Bibiliya imeze uko ikirankora ko mu mutima. Noneho baransomeye henshi, ndabona nti ahantu nataye je ndakwiye kuja muri aya mabanga meza y'Imana, muri ubu butumwa bwiza, kugira ngo nkwirikire Imana atari mu buryarya bwo kuvuga ngo iri bwirizwa ry'isabato siryo. Ubu rero jewe ndubaha amabwirizwa y'Imana. Amen. Kandi no ku munsi w'isabato simbayeho bavyemera, ariko mu bizomba ko byose ndemeye jewe naraciye akagozi. Mu bizomba ko byose sinzopfa nitandukanije, sinzopfa ngabanije, narisinye nzoyubahiririza. Murakoze cyane bibi, intahe yanyu iradufashije twese, turanezerewe, turumva ko mwagiye mutera intambwe. Hari n'ibyo umuntu abona umengo biragoye kubera kiri hanze, ariko kuko komeza kubana na bene se bakomeza kwiga n'ibindi, niko agenda agira ubumenyi, akomeza atera imbere. Umuko bwa mbere waje ubonye ukize, ubonye abantu bitandukanye n'amadini, ubwo umunyu umuntu nka n'indi nyungu yo kuronka iki, kumenya n'ivy'isabato, amategeko 10 y'Imana, umenya n'imirire myiza, umva ko umusigaye mufungura neza, mwahinduye imirire, mukoresha amavuta ya elayo na tournesol. None abantu bataramenya ubutumwa gabibi, bataramenya ijambo ry'Imana, bataramenya niyo sabato, mwo babwira iki namwe kuri ubu? Jewe abantu bataramenya ivy'imirire myiza
bamwe mbere turanabivugana je nkabibigisha n'ukuri nkuko nabirongeye ubuntu nanje nkabitangira ubuntu nkabwira abagenzi kandi hari abariko barabikurikiza kandi biriko birabafasha mu buzima bwabo n'ukuri ko ndafise umugenzi yari yamugaye nawe nyine ariko naramubwiye nawe ndamuzana nyene ubu uyameze neza n'abandi eka n'abana banje na wa wundi burya yaramaze kugira n'ibimenyetso bya kanseri ubu ndi woraba ameze neza yararira nawe nyene kandi buri kwezi afata imiti izimvye cyane irengeza amajana 2 ku kwezi igipimo yacamwe ngaho muri Rwakarede yatanga ibihumbi amajana 290 nawe nyene yari kwashingira inaye mu birenge byo yari yaramanyaguritse kubera iyo kanseri ariko ubu ndetse twari twamye turanabiraba ubu biriko birafumangana ndamuhanura ntewe mwana anje bandanya tehera bawahevye emwe nawe numwe yahuye n'ikibazo umenga abifata minenegwe mugabe yagwaye ho haca yibuka ariko kupfafata iyo miti ntarasubira kugora murakoze cyane urumva nk'umuntu gabi batanga amajana 2 kira kwezi umva umwaka amafaranga umaze gutanga miliyoni 2 n'amajana 4 zofashije umuryango mbega aho wagiye mu bugorozi hari amafaranga bagusabye yo ntubona n'ukuri nta mahera bansabye imiti bayimpa kuri gusa ntubona ni nyene ya asima ndababwiye n'umumama kandi umufakazi niwe umumama ndamukunda n'ukuri ibyo sintahura niwe yagiye arayigura n'ibyo bitunguru na tungurusumu n'izonyoru nyene arazizana arazikorera ngambwira ati ubu rero ngomba ndakwereke uzohora uvyikorera na arabikorera ngaha mu maso yiwanje arabihura arabigira neza arabiteka yanshikiriza ibihiye ngahe namuhaye niwe yabiguze ndumva ko cyane wewe umaze kugira naribonye ndaza mu bitaro wamaze imyaka myinshi kuva mu 1990 umaze wari maze gukoresha amahera menshi ariko urumva kuva wakiriye ubutumwa bwiza ko bakuvuriye kuri gusa wobwira gute umuntu yubaho kagufata iyo miti akayigurisha mbega Yesu ari cyo yabivuze ko jewe gufata iyo miti bakayigurisha biravana n'ahantu mugabo twebwe aho ku rusengero nyene aba bagorozi aba bafise bavuga ubutumwa bwiza nyene bw'abagorozi nukuri ntibayigurisha bayitangira ubuntu hama rero mugabo nka twebwe tumaze kugira kumenya ko ari yo ngaburo yacu turagenda natwe tukagura kuko nk'abajya cyane banayironka bayihabwa benshi urabona abantu baraguma bagwara muri kino gihe nta n'uburyo bw'ububona mugabo je burya mpora ndavyiyumvira nkabona ko ntakwiye kubananura nkagenda nkayigura nanje kugira irya nayifashe abandi bagowe kujya nanje nari ngo birumvikana cyane ibyo umuntu agura ni nka erayo ibitunguru kugira ngo nawe wifashe mu yandi majambo rero ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko Yesu nta kintu na kimwe yatangira amahera iyo dusome ngaha muri Matayo reka tusome gato wumve nta kintu na kimwe kujya waherewe ubuntu nkuko nawe bivuze dukwiye kubitangira natwe ubuntu muri Matayo igice cya 10 umurongo w'indwi haravuga ngo uko mugenda kose mwigishe mu tubwami bwo mwijuru buri hafi mukiza abagwaye muzura abapfuye mukiza abanyamibembe musenda abadayimoni mubiherewe ubusa mubitangira ubundi urumva yuko rero nawe nkuko Yesu yahugiriye ubuntu ugomba na kubugirira abandi kandi Yesu yaravuze ngo mubiherewe ubusa mubitangira iki ubundi umuntu wese niba agomba gukorera ineza uwundi atanyunga mushakako kuko ni Imana yabituremeye kuri gusa atakini dusavye none gabibi ubunyi kumaze gukira kandi ukaba wumva ufise akabaraga nshaka ko wereka abariko baradukurikirana ko utashobora guhaguruka mbwa ukabishobora guhaguruka kandi ukabugenda mbega mu bidukorera ubu ndahagarara no hariya nyene iyo batwigisha nyene ibyo by'ubutumwa bwiza aho nyene nkorana ku isabato
yo urabona mugabo imyaka ni myinshi mfise je mfise imyaka 63 urabona sinoshikayo gutyo ariko Imana irampa gatike sindakabura nama ntonde imisi yose ndagenda ego ndaca mwibarabara nk'abandi ego ngatambuka nkagenda murakoze cyane musore mwicare murabona rero bibi ko Imana yabakoreye ibitangaza byinshi Imana niyo gushimwa ego yabagiriye neza natwe turanezeranwa namwe kubona yarabagiriye neza ubwo rero twaje ngaha ku bwanyu kandi turanezerewe n'ukuntu mwatwakiriye Imana rero ibahe umugisha mwinshi nukomeza kurondera abandi nabo mubazana kuri Yesu ndibaza ko ari wo mugambi mufise ijambo mubwira rero bariko baradukurikirana rya nyuma kugira ngo turangize icyo nubabwira nuko nabo nyene bakwiye kumva nk'intahe yanje n'abagwayi bakavyumva hama bakaheba ibintu by'imirire mibi bakiyambura ibintu cyane cyane ibyo by'amavuta menshi mu mubiri hanyuma nabo kugira ngo boroherwe mu mubiri yego nkuko nanje norohewe hanyuma no mu by'ubutumwa bwiza bakareka kwirengagiza erega tugeze mu gihe cyanyuma kibi nibi byo kugabanya amabwirizwa y'Imana no basaba ati nibagarukira Imana kuko ubu tugeze ku mugoroba ego nibagarukira Imana bubaha Imana bakurikira amajambo y'Imana cyane cyane mu mategeko y'Imana kuko ivyo Imana yavuze nibihinduka ego babikurikize umunsi w'isabato wubawe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga bawukurikize ego novuga nti Imana ibahezagiye amen namane baho umugisha ndibaza ko twabakenera ikindi gihe kandi muzotwitaba yego murakoze